Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Digne Karondo. Ndabaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze ku makuru kuno w'Imana ingengezo ya kabiri munyonyo umwaka wa 2025 mere ku ngingo nkuru ziyagize. Haraci imyaka 12 hashinze umunsi mpuzamakungu wahariwe kurandurana n'imizi ivyaha bikorerwa abamenyesha makuru. Uyo munsi ukabuhimbaza buri wa kabiri munyonyo. Urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi rutera mu nzego za leta gutunganiriza abamenyesha makuru bakorewe amabetandukanye twabibateguriye muri ano makuru. Ichizere gitera kigabanuka ku basirikare baharaniwe agahembo kabo bakoreye mu gihugu ca Somalia mu gihe hariho amazina kibirirenga bishuza ayo mafaranga ariko amansi akaba yaheze mu nzira. Uturere tw'ubuvuzi 46 kuri 49 tugize igihugu turamaze kurangwa mw'ikiza c'indwara y'ibihara vy'inkende izi nka Mpox aho abarenga 2500 bamaze kucandura. Izi zari ingingo nkuru mu kanya isase inkuru imwe ukwayo. Dasubiye kubaramutsa duhera ku bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru aho buri mwaka genekezo rya kabiri kwezi kwa 11 hahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurandura n'imizi ivyaha bikorerwa abamenyesha makuru. Ni umunsi uhimbaza kuva mu mwaka wa 2013 aho abagize ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu nama ya bose bisabwa n'igihugu c'Ubufaransa bemeje itegeko rikingira abamenyesha makuru no kugwanya ukudahana ivyaha bakorerwa. Ivo n'ivano y'uwo munsi na Desire Atungimana. Itariki ya kabiri ukwezi kwa 11 yafashwe nk'icibutso c'abamenyesha makuru babiri b'Abafaransa bi Radio RFI Ghislain Dupont na Claude Vernon bishwe itariki zibiri z'ukwezi kwa 11 mu gihugu ca Mali. Abamenyesha makuru babiri b'Abafaransa bari mu bandi 1200 bishwe kw'isi yose hagati y'umwaka wa 2006 n'umwaka wa 2020. Muri abo bishwe ico gihe harimo abamenyesha makuru babiri b'Abarundi Jean Bigirimana w'ikinyamakuru Iwacu na Christophe Nkezabahizi wa televiziyo y'u Burundi. Nkuko bimenyeshwa na UNESCO muri abo bamenyesha makuru bicwa 90% imanza zabo ntizicibwa. Ni nako biri mu Burundi kuko abamenyesha makuru bagandaguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugeza n'uno munsi imiryango yabo yararindiriye ko imanza zabo zicibwa kugira ababishe bahanwe amasahera mu nzira. Kiretse gushiraho uwo munsi mpuzamakungu ONU isabishimitse amareta ayigize gukinga ivyaha bikorerwa abamenyesha makuru, kugaragaza abakora ayo mabi bagahanwa no kubahiriza umutekano w'abamenyesha makuru kugira bakora akazi kabo atawahagaze ku kanu mu mwidegezo ntangere. Ishiramwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru FISH ryashinzwe mu mwaka wa 1976 giteguye guhimbaza imyaka 100 mu mwaka uza i Paris mu Bufaransa. Kuva ryabaho rimenyesha ko haba mu ntambara y'isigira kabiri iyo muri Vietnam, muri Syria canke muri Iraq, muri Gaza niho haguye abamenyesha makuru benshi barenga 200 aho Gaza yahindutse nk'itongo ry'abapfuye ry'abamenyesha makuru byo muri kino kinjana. Urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi ruriyamiriza ingene ivyaha bitandukanye byakorewe abamenyesha makuru mu Burundi bitigeze bihanwa. Alexandre Niyungeko arongoye UBG atera kama inzego z'ubutungane n'igipolisi gutunganiriza umuryango w'abamenyesha makuru mu Burundi haba kubishwe, abanyurujwe, abafungiwe ubusa n'abandi. Kurikira Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi. Mu runani rw'abamenyesha makuru mu Burundi turiyamiriza twivuye inyuma ukuntu ivyaha vyakorewe abamenyesha makuru bitagira abavyishura, kandi tugasaba ko ubutungane bw'ukuri bwokora akazi kabwo. Kurenganura umumenyesha makuru no kurenganura ukuri n'igihugu cose. Kuri uyu munsi rero turasaba abategetsi b'ubutungane n'umutekano gutangura canke gusubira mu mpapuro z'amatohoza yigenga ekatagira aho yegamiye ku vyaha vyakorewe abamenyesha makuru bose baba bishwe, abanyurujwe eka n'ibindi vyaha vyose bikorerwa abanyamwuga. Gushira habona ivyavuye mu matohoza vyamaze gukorwa no gukurikirana abakoze ayo mabi bose atagucagura. Turasaba leta y'u Burundi gukingira abamenyesha makuru mu gihe bariko barakora akazi kabo nk'uko bisanzwe biri no mwibwirizwa shingiro kumumenyesha makuru ategerezwa kubahirizwa mu kazi kiwe hamwe n'ibikoresho vyiwe. Gushira mu ngiro amasezerano mpuzamakungu yerekeye uburenganzira bwo gushiriza amakuru n'ivyiyumviro u Burundi bwashize ko umukono
umukono. Nayo amakungu turasaba gukingira ibikorwa vyo kurondera ubutungane ku bamenyesha makuru n'abasirwa b'imiryango yabo, gufasha ibimenyesha makuru bigiramiwe n'iterabwoba n'ikandamizwa. Nayo abamenyesha makuru tubasaba gukomeza ubumwe no gufatana mu nda, gukomeza kuvuga ukuri no gushikiriza amakuru ataho yegamiye no gukingira uburenganzira bwo kumenyesha amakuru naho hari intambamyi. Inyuma y'akaruko gato turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata c'intwari bereye. Ariko waje ko mbona twejeje amashuri atakazi tuzobaho gute? Ariko amaze iminsi ufite iciyumviro nk'ubu twotangura gutoragura bijya bicupa vya plastike tukabikuramwo ibikoresho bikunda gukenerwa mu vyumba gute? Ariko ahiye nibaza ko vyokunda kweli canke n'imbeho nabigura tutabesha. Ahiye ubu rero ushaka kuba madamu Puberi rondera akazi kazima nshaka urekane n'ico. Asha bitya rero nibaza ko ibintu bihinduka bihereye mu ciyumviro naho coba gito naco ejo nzoja kwibariza numve. Mwaramutse neza naje kubereka agaproje kahusikaje twariko turakorana n'urundi rwaruka tubana muri quartier. Abajene benshi baragarutse imputu reka ndabe neza ndabona proje yawe yubatse neza cyane ariko wariyumviriye ku ngaruka zo mu kibano ndetse n'ibitukikije. Ego cyane kandi turashaka gufasha n'urundi rwaruka tugatanga n'ubuzi. Très bien, ivyumviro ngibi nivyo dukunda gushigikira turi kumwe tuzobafasha. Tukabesha niyo wakoze ibyo Ken ntakubesha biragoye kwemera ariko uratwereka ubudasa kabisa. Asha murakoze pe ariko muribuka ko bitari byoroshe abona bibwira bose namwe murimo mwanci intege ariko nanje nkomeza iciyumviro canje none rabo yaba yaje Kristo usigaye nanga n'akazi. Gwaruka ntutega amatwi baguca intege kutazoshika kuco ushaka niho bageza ariko si ugarukira tera intambwe ibikorwa vyawe bizivugira. Haraheze ikiringo c'imyaka 2 abasirikare bavuye mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bataronkejwe agashahara bakoreye. Abo basirikare bakavuga ko icizere cyo kuronswa amafaranga gitera kigabanuka narigi Burundi bwakuwe ku rutonde rw'ibihugu bizobandanya ico gikorwa muri Somalia. Ni inkuru dushikiriza na Hemi Nderagakura. Abo basirikare nabo mu mabatayo ya 62, 63, 64, 65 na 66 bamaze imyaka 2 bavuye mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bakavuga ko baheraniwe amezi 2. Abo nabo bakaba batangwe kugenda muri ubwo butumwa mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2022. Hari n'abandi bavuga ko bobo bumiwe. Abo nabo bakaba mu mabatayo ya 67, 68, 69, 70, 71, 72 na 73 barengeje imyaka 2 kuko isoko rya RPA mu gisirikare ryabandanije ribitumenyesha. Abo basirikare bobo baheraniwe agashara kabo karenga amezi 6. Aha tukabamenyesha ko umusoda yaba yandikwe ku kwezi amadolari 128 ariko akaronswa amadolari 628 leta ikabatwara 400 kuva kwa 30 Gitugutu 2025. Mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Generale Prime Niyongabo yararamutse agendera ikambi ya Muzinda ari kumwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere. Barabajije ibibazo bitandukanye harimo n'ico kibazo c'amafaranga y'abavuye muri Somalia batarahabwa aheze igihe kinini, ariko Generale Prime Niyongabo yararahiye ararengwa ko ayo mafaranga atarashika mu Burundi. Abizeza kabonetse bazoca bayaronka. Ivyo abasirikare bavuga ko ari uruhendo narijya ivyo kugenda kugarukana amahoro muri ico gihugu ikiringo c'u Burundi caheze. Nayo kubijanye n'ikibazo c'abasirikare baherutse guhanishwa kugenda igihugu cose n'amaguru, Generale Prime Niyongabo yabeshuye ko atari igihano ahubwo ari imyimenyerezo isanzwe ya gisirikare barungitswemwo ngo kugira ngo bamenyere kugenda ahantu harehare n'amaguru. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare yanongeye ko yuko harimwo intumbero yo kuziganya ibitoro
ijoro abasirikare bashobore kugenda n'amaguru bamenyere. Hemi Nderagakura, imigambi y'iterambere n'amahinduka meza mu bisata bitandukanye bitegurwa na leta y'u Burundi vyama bimfa gusa kuko uburongozi buhari butigera bushira imbere inyungu rusangi z'igihugu. Ivyo ni vyashikirijwe na Faustin Ndikumana mu kiganiro yahaye amesha makuru kuri wa gatanu inyuma yaho Uburundi buherutse kwibuka incungu z'igihugu za demokarasi no kwikukira kw'igihugu cacu. Faustin Ndikumana aratanga uturorero twinshi tw'imigambi ya leta yabaye imfa gusa mu bisata bitandukanye. Tumukurikire. Ahandi ibintu by'uburongozi bibonera ntuze ni ibi vya incapacité de réformer. Incapacité de réformer c'est quoi? No kuvuga gutegura ibintu by'amahinduka ama reforme mukazorindira amahinduka akamaragirira igihugu ukabura. Kubera iki? Bwa burongozi bwo gushira imbere l'intérêt général ya ma reforme maze byaba bikagenda beriki. Charwaze byashikanye kuki? Iyo reforme ntiyaje. Charwaze byashikanye kuki? Sozo kandi izo ziraje. Munyo basanga no kuzigabangana barazigurisha aviri baratwara. Ya mafre hacagugwa izindi. Hako byagutwame hari rero. Imodoka bagiye barihereza. Baragabanya ibiciro bazihanda ngo muri transport abantu baza mpampa. Ziragira hanyuma haca munyo hacagugwa izindi. Education, ije reforme daba egenda ho bigeze. Hafite ko ndabeshamo. Ida budget programme. Ngo haraje budget programme. Iyo reforme urarindire. Tatuzo ngo tolerance z'abarakora ibisiyo cagi turarindiriyo tolerance twarabuze igisata cy'ubutare ngo haraje je nari mu rutana ingoma zivuzwa mu ibara ibintu biragira bicike muri hari muri 2014 2013 turarindira turabura ngo haraje ngo alliance ngo mu ndare mu prosport ngo yatwe ngo ubutare ngo he ngo zawaga ngo he ngo tererare ngo eme ngo he ngo turakize ngo gakara mu ibara iragu amakode mini yahinduke ya mbere yaje barareforme hazi ngo amakontra ngo yahora ngo turayahindwe kuva muri 2020 none ahinduwe abarundi bari kubakirira ikawa sektereka ngo reforme era niba nagihembwa bamara imameze n'amezi no kuyivoga no kuyipompa no kuyivyangombwa ipo zakojere ko hari yanyi ipampa yagiye amazima yongo privatisation des entreprises publiques imico y'ugu cyonyene amashirahamwe cananiwe muri aka karere twatubitohoza cananiwe nuko amashirahamwe ya leta yarafise ibibazo adaguka zaba za sosomyo zigeze za Onatel na za Braudi ifite n'itaye zari zikomeye ko zitera zigenda zisubinga ama vision ngo 2020 turi muri 2020 yagiye. Faustin Ndikumana afatiye karorero k'abayobozi bigeze gutwara neza Burundi nka president Bagaza amenyesha ko amahinduka meza atava mu matora gusa ko naho haba habaye irikwa ry'ubutegetsi ariko hakajaho uburongozi bwiza kw'igihugu gishobora gutera imbere. Faustin Ndikumana hanura president Ndayishimiye gushiraho mu nzego z'igihugu abantu babishoboye atisunza abo basangiye umugambwe kuko bashobora guta igihugu mu kaga. Dusubire tumwumvirize. Bagazarateje imbere igihugu biragaragara je nanje nari inshi ubwenge ku ntwaro yiwe n'ibintu niboneye ntawe bimbarira naravyiboneye bo urumva uburongozi bwiza bwangu bwabwe muri ko dushaye bwatowe niko nuwo murongozi nyene yaje haje no buzamfete banaho kude tiba yabaye canke amatora yabaye igihambaye ni ujya murongozi biyumvira gushira imbere abandi. Ega nufata ubutegetsi ari kudeta ntiyishiraho nawe nyine erega baba barabati hagiyeho habaye charge ivuye ku ego buhirika ry'ubutegetsi byabaye byakozwe n'abantu 50 dushira imbere nde aduhindurira ibi bintu naho nyene bihenze igihugu kirakwama no mu matora nimba muri uwo mugambe kana kabashize imbere ntibashira imbere ubishoboye igihugu ntaho kizoja. Umva rero suva ngo arinze kuva mu matora n'uwo murongozi nyene wowe uri umurongozi ushaka kuvuga ngo bantwarira nabi bagire indi wowe nyene ni wewe umukuru w'igihugu wese yava ari ku butegetsi wari we wese ntuzovuga ngo wanditse ngo abantu bagufasha nabi oya ni wewe uzobibazwa ivyabaye nayo bava kuri naka none we nimba wiyantura na bamwe birirwa banamumva ngo barashiriye gusa ataco bari baragufasha utabafise urarondera no hanze ufise manda ku banyagihugu we perezida Ndayishimiye baragutoye mutezimere nahoza n'umushinwa akitana kaplanisha abakora tukogorura dushimira wewe
ntiturangwa watuzaniye ngo umurundi canke ibiki mbura kimaze atakimaze. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu kanya turatandukira ikisata c'amagara y'abantu. RPA. Abantu barenga 4,500 nibo bagwaye ikiza c'indwara y'ibihara vy'inkende Mpox mu gihugu cose. Ivyo biri mu cegeranyo cyashizwe habona mu mpera z'uku kwezi kwa 10 n'ikigo kijeje indwara zibiza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu KUS. Ico kiza kimaze gushika mu turere t'ubuvuzi 46 kuri 49 turi mu Burundi. Igisagara ca Bujumbura akaba arico kibangamiwe cyane niyo ndwara y'ibihara vy'inkende. Inkuru ya Nadeje Irakoze. Muri ico cegeranyo cyo kuwa 2026 gitugutu 2025 ikigo kijejwe kugwanya indwara z'ivyaduka mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu KUSP mu mfunyapfunyo y'igifaransa kimenyesha ko gushika kuwa 2026 gitugutu abantu 4,531 aribo bagwaye indwara y'ibihara vy'inkende Mpox mu turere tw'ubuvuzi dushika 46 kuri 49 tubarizwa mu Burundi. Kubw'ico cegeranyo uturere tw'ubuvuzi dutatu turi mu gisagara ca Bujumbura nitwo turimwo abagwayi benshi ba Mpox bashika ku 2,885 ni kuvuga 61 n'ibice 9 kwijana by'abagwayi Mpox. Amazone y'igisagara ca Bujumbura abangamiwe cyane n'ico kiza ca Mpox ni zone Kamenge habarizwamwo abagwayi 621, zone Kinama hari abagwayi 440 hamwe na zone Kanyosha bagera ku 333. Akarere k'ubuvuzi ka Gitega nako nyene karimwe abagwayi benshi bagera ku 514. Muri abo bagwayi bose ba Mpox abanyagihugu bari hagati y'imyaka 20 na 30 hamwe n'abana bari munsi y'imyaka 5 nibo banduye ku bwinshi iyo ndwara. Ariko naho bigaragara ko iyo ndwara ya Mpox ikiri nyinshi cyane mu gihugu, ikigo KUSP kimenyesha ko hakiri intambamyi mu kugwanya ico kiza. Izo ntambamyi nazo akaba ari ubukene bw'ibikoresho byo gukinga iyo ndwara ntirandagate, ivyo kuvura hamwe no kugaburira abagwayi, uburyo budakwiye bwo gukurikirana abiketswe ko banduye iyo ndwara hamwe n'ikena ry'amazi riri mu bice bimwe bimwe by'igisagara ca Bujumbura. Nadeje Irakoze. Mu bijanye n'imibano naho mu gihe hariko hategurwa itegeko rishasha rigenga ingo n'imiryango, umuhari w'abigeme n'abakenyezi baharaniye amahoro n'umutekano mu Burundi uhamagarira leta gushiramo ingingo zikingira uburenganzira bw'abana. Jeanne Zaninyana, umuyobozi nshingwabikorwa muri MFFPS, asaba ko umwana wese yo kwandikwa kongera akamenya se kuva kivuka. Tumukurikire. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi turiko turakurikiranira hafi cyane vyerekeye ihindurwa ry'itegeko rigenga abantu n'imiryango. Iri tegeko rifise akamaro kanini cyane mu buzima bwa buri munsi bw'abarundi, nico gituma iri hindurwa ari akaryo keza ko gushira amategeko y'igihugu cacu ku rugero rw'ubutungane, uburinganire n'icubahiro c'umuntu wese. Uburenganzira bw'abana naho uno munsi turabona cyane mu Burundi yuko abana bahohoterwa cyane. Ivyo rero bigashika cyane kubera ko uno munsi hari abana benshi bavuka ntibamenye abavyeyi, ntibamenye imiryango. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi turasaba ko iryo tegeko rishasha ryo kubahiriza cyane uburenganzira bw'abana. Umwana wese arakwiye kwandikwa akivuka, agahabwa izina kandi akamenya se n'umuryango wiwe. Bikenewe ko rero hasubirwamo ivyerekeye ugushaka se w'umwana kugira abo bana bataguma batakaza uburenganzira bwabo kubera ibura ry'amategeko asobanutse. Jeanne Zaninyana asaba kandi ko mu guhindura iryo tegeko hoshirwamwo bose vyega cyane cyane abakurikiranira hafi ingorane ziri mu ngo no mu miryango. Dusubire tumukurikire. Kuvyerekeye amabi akorwa ashingiye ku gitsina, itegeko rigenga imiryango rikwiye gushimangira neza ibijanye no gukingira no guhana ivyaha bijanye n'ihungabanya rishingiye ku gitsina harimwo no mu miryango. Iryo tegeko rero ntirikwiye kuba igikoresho cyo gusesaguza, ahubwo rigomba kuba igikoresho cyo gukingira. Bikaboneka neza mu ngingo zifata yuko amabi na cane cyane amabi akorwa ashingiye ku gitsina ari amabi ahanwa ku buryo nabwo iryo hindurwa ririko rirakorwa. Dusaba ko iryo hindurwa rikorwa mu buryo
bwisunze abantu bose ababijejwe bakabaza amashirahamwe y'abakenyezi amashirahamwe yo guharuka abashingwamanza n'abandi bose baraba ivy'amategeko abashingantahe n'abandi bayobozi bo mu miryango. Iryo tegeko ntirikwiye guhindurwa hatabanje kubaza abo bose babikoramo, abo bose iryo tegeko rigenga na cane cane abo bose uno munsi bazi ibibazo biri mu ngo no mu muryango. Mu gusozera rero ndavuga yuko kuba umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, amahoro arama atangurira mu miryango, imiryango ishingiye ku butungane n'uburinganire. Iyo amategeko yubahiriza uburenganzira bw'umugore, umwana n'umugabo, igihugu cose kiraronka ituze n'iterambere. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, abanyagihugu kwibarabara rya gatandatu umutumba Kaburantwa zone Buganda komine Bukinanyana intara ya Bujumbura muri iki gihe bavuga ko baryohewe cyane n'ikiraro kiriko kirubakwa n'ishirahamwe ry'abashinwa gihuza igihugu cy'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ko cyaje hageze kandi ko imigenderanire igiye kwiyongera. Dani Claire iratwumva atwiganiye umunezero abanyagihugu bakiranye iyubakwa ry'ico kiraro. Kwibarabara rya gatandatu umutumba Kaburantwa zone Buganda komine Bukinanyana intara ya Bujumbura hariko harubakwa ikiraro gihuza igihugu cy'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ico kiraro kikaba kiriko kirubakwa n'ishirahamwe ry'abashinwa. Abanyagihugu baho bakaba babinezererewe cyane kuko bahora baca mu ruzi Rusizi bagahura n'amasanganya atari make. Uyu munyagihugu waho arabitwiganira. Akaje hageze cyane kandi kubura abantu benshi nabwiye biya by'imvubu n'ingona. Ubu rero ndibaza yuko atamvubu zose zakudugiye kandi ubu imigenderanire iba ari myiza gose, cyane cyane ko dufitaniye ubucuti n'abakongomani bashaka kuza baza mu Burundi batuzaniye ivyashara nawe tugenda iwabo muri Kongo tugiye gutora ivyashara. Abo banyagihugu bakavuga ko urudandazwa rwa magendo rwahora rubera mu ruzi rwa Rusizi rugiye kugabanuka. Uyu munyagihugu arabyigana. Bizogabanuka utazobona ko yoce ngaho kuntu denya zoca afashwa zoca hano mugabo n'ikiraro cose ko tuko turahaca duciye mu kuri bizoza biradufasha birashaka kugabanuka cyane. Amagiye fraude yashaka kugabanuka kuko mbere zishenga zitunga cyane azo turaca hano twese igihugu kiba baraba n'ibyo ufise abikontorora. Nuko je nibaza ko kandi ndabibona yuko ifraude zohava iragabanuka duce turaca mu kuri hana makotagisi ya leta. Abo banyagihugu bagasaba bashimitse leta ko ico kiraro bahejeje kucubaka yobaronsa impapuro z'inzira byoroshe. Twatanga kusaba iwacu mu Burundi yuko twazotwohereza impapuro zikazikoroha bitagoranye kuko urabona nk'ubu ikomine bayijanye muri Bukinanyana hariya ruguru sinzi ko tuzokorera kutora impapuro za migration muri Bukinanyana hariya Indora, ariko twashaka ko byokwegera ngaho. Nino ngaha duce dusozera amakuru yo kuri no kabiri umunyonyo umwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mwese mwariko murayumviriza abayegeranije hamwe n'abatunyumvuka mu kanyumva nabo nyene ndabashimiye. Dinye Karondo nari kuri micro ndabasezeye ndabifuriza amahoro y'Imana naho ubutaha.